kuri uyu wa gatandatu w'indwi irangiye niho hasozegwa ibikorwa vy'urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ibirori vyabereye mu gisara ca Ngozi ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera, bikaba vyari vyitabwiye n'indongozi zitandukanye. Imbere yuko ibirori nyezina biba, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabanje kugendera ibitaro vy'akarere vya Ngozi ahuguruwe ihinguriro ry'umwuka wa oxygene, nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ngo iyo nyubakwa y'ihinguriro ry'uwo mwuka yubatswe n'ubushikiranganji bufashanije n'ishiramwe UNICEF ku buryo bwatanzwe na leta ya Canada. Ahejeje kugurura iryo hinguriro ry'umwuka wa oxygene, umukuru w'igihugu hamwe n'indongozi zitandukanye baciye bagira urugendo bafatikanije n'intwara rumuri rubashikana ku kibuga Gasaka, aho hari hategekanijwe kubera ibirori nyezina. Umushinga amateka Epipode Baranyikwa arongoye ishiramwe ry'intwara rumuri yaramenyesheje ibikorwa vyaranguwe muri urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro. Muri runo rugendo rw'urumuri rw'amahoro twarashoboye gusiga isima ibirasi 52 mu mavuriro 3, ku bibuga by'inkino 2, mu nzu zine z'ibigo vyo gusomeramwo ibitabo no gutsimbataza imico kama, mu kigo c'ugwaruka kimwe, mu nzu y'amanama imwe. Turafasha kubaka ibiro 3, turafasha mu kibanza gihuramwo abantu benshi, turubaka imishinge, urufatiro rw'inyubako canke igisenge n'inkingi ku nyubakwa 6, twongera turagendera amarerero y'abana, ibitaro n'amahinguriro. Turashima Imana mushobora vyose ku vyiza yatugiriye iciye ku ndongozi zitandukanye, ku benegihugu n'ubu twagendanye no ku vyiza yadufashije gukora. Uwarongoye intwara muri akaba kandi yavuze ko hari ivyo babonye muri urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ivyo twiboneye muri urugendo rugira 19 rw'urumuri rw'amahoro nuko abenegihugu bakunda urukundo n'urwiyumvamo, kandi batahura isiguro y'iki kimenyetso cy'urumuri rw'amahoro. Hari rero ibintu vyiza twabonye tutogenda tutavuze. Muribuka ko bumwe mu butumwa mwatungikanye ku nshuro ya 19 bw'urumuri rw'amahoro harimo ikijanye n'isuku. Twasanze rero indongozi zo mu ntara ya Buhumuza zanabifashe nka nkama, zirahimiriza abavyeyi ku bijanye n'isuku no kwambika ibirato abanyeshuri, ku buryo atamenyeshuri wo mu mashuri yisumbuye usanga atambaye ibirato vyugaye kandi bimesuye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarashimiye intwara rumuri ku bikorwa vyiza baranguye mu rugendo bagize mu gihugu cose. Dukeza cyane intwara rumuri zarafashe urugendo zigenda ibirometero birenga 4,000, none zigarutse amahoro, nta komine itashikiriwe. Turakengurukiye mwebwe ndongozi ko mwashoboye, mwebwe nyene muri kumwe n'abenegihugu murongoye, muraza kusanganira urumuri, murakorana ibikorwa. Icivugo c'umwaka cari icivugo tuzogenderaho gushika ku yindi ncuro rundi rumuri, nuko indongozi zitubera urumuri koko muri iyi nzira turimwo ituresha ku gihugu giteye imbere. Nezerejwe nuko urumuri rwariko rurazunguruka, nanje ndiko ndagendera amakomine kugira ngo dukeburane. Aho naciye hose nabonye ko indongozi zamaze kubona yuko zitakiri za ndongozi za kera zariho gusa kugira ngo zicinyize abenegihugu. Umukuru w'igihugu avuga ko hari cyizere cyuko indongozi zose zigiye kugendera mu muco. Nta mukuru w'umutumba n'umwe atakoze ko, nta ndongozi itakoze kuri uwo muco. Ari
nico cizere ko indongozi z'ubu zizogendera mu muco, indongozi z'ubu zikatumurikira, zikatubera akarorero, zikatubera bungere, ziturongora muri iyo nzira irora ku gihugu giteye imbere. Muri urwo rugendo nta numwe akwiye gusigara inyuma, yaba mukuru yaba muto, twese dutegerezwa kugira icyo dukoze kugira ngo igihugu gitere imbere. Umurimyi yumve yuko ategerezwa kungura ubuhinga bwo kurima kugira yimbure vyinshi, umwubatsi yungura ubuhinga bwo kubaka, ndetse utagure kubaka amagorofa kugira ngo twagure amatongo yacu. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye mu makomine 42 agize igihugu cy'u Burundi.